Edition ipost yarazimi ngo Bifeso ndo nawe yazimi oya bavuze ko Bifeso ko yari afise visa ngo y'amezi 3 niko ndavyumva yasubiye ngo muri Australia ngo kugumayo ngo yagingira gupagasa kugira nawe abe ariko nawe usanga agenda nkabamo nawe warita ko bama Dubai babagiye mu biki bajya basa neza n'abakobwa beza cyane ne baradandaza abakobwa mubura ntago nzi baya badandaza iki oya kubera ko nzi abantu benshi baje kurangura Dubai nabo baradandaza ukavuga ati madam ko abantu batuvuga ngo twege turajya abana tugira iki ingonda kujane mujya ubone ko ngere dukora ubone ko ivyo bintu bavuga atari ivyo ubu nimbo bajya nawe bikazoshika bakazojya madame wawe kandi abiri mu nibirire vraiment abemereye yarinze abemereye madame wawe yabemereye baririra baze bahonyore bro hari abantu benshi muri iki gihugu baca inyuma abagabo babo niyo babaye wa mbere kandi ni wo mubuza ahubwo uramusengera no je ndakubwiye ivyo ndabwiye ati bani arinze abemera akabaha umwanya madame wawe baze bihonyore biki nibirire we ntacyo bizogutwara ndaguhe nimero oya nta nimero nkene none si hari umuntu azavuga ati ngo ugiye ufise umugore ngo urashobora ngo kumupima ngo kuburyo ngo atawunda honyoza mu kirenge hari gihe rero ugenda gupima bagaca bagihonyoramwo je kirenge uwo murima bagaca bahonyoramwo ariko ndashaka kumenya biramaze gushika madame wakakwikeka akakubwira ati wenda kwikeka urancama je yaramaze kubimbwira kandi byari ivyo wari wamuciye kenshi Desi twabonye mwabigeme bashasha babigeme ndiko ndavuga ati tutaza kubona bibaruka mushaka ingumba haje bigisha kugira bibaruke cyangwa mushaka ingumba ntago dushaka ingumba ariko twifuza umuntu yibaruka hageze niba barongorere bavyare none wazanye uvuga ati burya umukobwa ataronse umugabo buyebaza ko binezereye babarongore ariko hari n'abavuga ati ntiharagira ko twabigwa ko babigwa bagafunga amaguru none kugira barafata ku nguvu bakwiye gufunga amaguru bro niba bafate ku nguvu exactly kubera ko Yes, what my people? Yes, wakunzi wa Star TV. I'm Star Board the Ship, call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu. Love in Town, Ububeshi, Life Story. Ivyo bigano bica kuri Star TV all the way from Burundi. I'm the #1 presenter. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Supporting ibikorwa vyiwanje nivyo mba nifuza umunezero uvuye gusupporting ibikorwa vyanje. Rano mbwe mbwa Star TV dufise umwe mu batumire umwe mu bantu bariko barakora filme umwe mu bantu ariko arakoresha ingufu ziwe kugira kumbure ejo ashore kuronka gakeke ukumbure ejo ashore kutuzana abantu batandukanye twabonye abigeme benshi batandukanye baca iwiwe na cyane cyane kuri Inkinzo TV uno munsi hariho abamaze kwibaruka mbega abariyo uno munsi ejo baribaruka cyane biragenda gute icyo cyose ni kibazo twibaza tukavuga ati mbega ivyabaye ku bambere birashobora kuba no ku bandi ariko twibaze yuko mbega hajyantu bavyarira bahita gute cyo kimurindira gato bino bindabona bimabasanga bitagiye yes uko biri kose rero benshi cyo bibaza ico kibazo ati cyabaye kuba mbere abigeme Joachim Smith yo yatumye tubamenya ntibishobora kuba kubige muno munsi ariko barakina muri Inkinzo TV ariko ico ni kibazo zo kumubaza kugira tumenye byinshi bitandukanye ni Star Board Ship ndi kumwe na Joachim Smith karibu sana ku yindi ncuro ku zindi mpemu zidasanzwe wundi murango udasanzwe udasa n'uwejo kandi udasa n'uwejo hazaza karibu sana murakoze cyane Star Boy the ship umeze fresh the ship the ship the sea the sea ni neza musa ni neza uteye neza musa uri neza musa ni neza 91 neza ni wane okay turi kumwe na Joachim CEO wa Inkinzo TV neza na neza dusanzwe tumuzi Ingozi ko ariho novuga yuko asanzwe abana madami wiwe ariko kenshi arazi Bujumbura ntituzi ko abaje kutwiba ariko ivyo abaje kutwiba ndabibabwira mu ndi mwanya okay the sea aramutse akunzi wa Star TV amatwe ikiganiro turabakunda cyane bariko baradukurikirana aho muherereye hose mu mpande zine z'isi cyane cyane hari abantu bagwaye bro bari mu bitaro ari ugasanga ga telefone akagumiza ku ruhande ni benshi cyane kugira gume yirabira ibiganiro vya Star Boy Star TV 257 the ship kugira gusa bimuteramisha abo bose turabakunda kandi tubasengera ati kugira ngo Imana ikomeze ibahamagara n'ubuzima kuko itunga rya mbere dufise mu buzima
n'ubu buzima dufise na amagara bisigaye biza mu nyuma hama ndabaramukijiriraho muri mwese kugira ngo tutangure iganiro turi fresh n'ubundi ngo ibarango riraguye kandi rizokwama ariko kandi hariho bagyaguye makaroro y'abantu baragyaguye muhungu ni bandi baragyaguye ibarango rikomeza kugwa turi muri ibara series imwe muri seri iri kwiraca ku rubuga rwa Inkizo TV twabonye mwabigeme bashasha babigeme ndiko ndavuga ati tutaza kubona bibaruka mushaka ingumba hajye bigisha kugira bibaruke cyane mushaka ingumba ntago dushaka ingumba ariko twifuza umuntu yibaruka hageze niba barongorere bavyare none wazanye uvuga ati burya umukobwa ataronse umugabo buyebaza ko binezereye babarongore ariko hari n'abavuga ati ntiharagira ko twabigwa ko babigwa bagafunga amaguru none kugira barafata ku nguvu bakwiye gufunga amaguru bro nibo bafate ku nguvu exactly kubera ko turazi ko hari abana b'abategetsi batandukanye usanga mu mpangu zabo bacunzwe ugasanga umwana ashobora gusohoka urupangu bitazwi umwana ntushobora kumucunga oya vraiment umwana niwe yicungaga bifashwamo n'Imana kandi rero umuntu arashobora kugira ikibazo bivanye n'abagenzi afise abagenzi ubana nabo imico bafise nizo kwandukira nizo garagara iwawe bisigure yuko rero igishoboka no kumenya abantu mugendana ukamenya no kwiye kwifata iyo uri kumwe n'abantu bakuze cyane tirene uko bimeze je ndashaka kumenya Joachim iyo uzanye abakinyi bashasha mu mwuga kuko nace cyane tuko turabona abantu benshi kunda kuzana mu mwuga wa filme n'abantu tutabatuza hano na hamwe ahantu hamwe tuba tubazi tukahabona iwawe iyo baje nace cyane gukina filme muyaje iki ku ntango bagishika icyambere no kubikunda ndakubaza turabikunda kamwe ndabikunda urumva yuko byo kubera akazi kuko intego z'abantu ziratandukanye nabivuze yuko abantu benshi b'abakobwa baza muri cinema canke baja mu muziki kuko ni industry imeze cyo kimwe benshi hari abaza baje kuvuma uravyumva abo rero mu kuza kuvuma ntibaje kuvuma kugira abastari gusa babashaka kwemeza aba ex babo ko bavumye kugira aba ex babo babifuze hari abandi baza baje kurondera aba diaspora uravyumva abo wa gatatu rero nawe hari gihabaje kugira ngo yigisha abantu kandi abironkemo n'amahera ko sinema n'umwuga ushobora kwigisha abantu bivanye na message utanga ukanorankamo n'uburyo kugira ngo wifashe neza ariko uvuze ati ni umwuga ariko hari ababizamwe bazi ko ari umwuga mu nyuma bakabona ko atari umwuga bakabona yuko wa mwuga udakize barumye kubera ko n'ababiyoboye n'ababirimwe turumye uno musi ni zimwe muri stage tumaze imisi tubona kuri Abel Ndowayo Jewe ngiye kuvumisha umukobwa wanje umukobwa we witwa Arene ngiye kuvumisha umukobwa wanje Arene kubera ko abo mvumisha mu nyuma baranta bakigira bakabantwara kandi ari je nabaforomye imitari je nabahereza naje barabantwara ariko bamaze gutwara ndi Kersi ntawe batwaye gene umukinyi w'inkenzi ahubwo ni kubera yibarutse uwo batwaye ni ahubwo ndarakina ariko go Kersi yibarutse gute ko abantu bagomba bambaza none ngo Kersi gute tigeze tubona yibungera none umuntu yibaruka gute uya benshi birabatangaza ati Kersi yibarutse mu mwanya muto cyane yavyaye inda ibani yiwe ntitigeze tuyibona ntigeze igaragara ubu hariho system inda ntizigaragara oya system imeze gute sibana vara bire bikanzu babo acambara ikanzu none uvize inda bagi abantu bagenda bambaye bikanzu binini kuburyo ubona umengo nibisanzwe ariko uciye ufata ngo wambare za mukonda out n'umutwe w'umwana baramubona ma n'agasusu yes mbaye mukonda out umwana atera ikirenge bamubona bacavuga ati ahiye ahajya hari abandi bakinyi bavuye iwawe bagiye hanze atari Kersi bashinovuga Kersi nawe yagiye umukenero urashaka kumubona hari abandi bakinyi wakinishije abandi ntibabirimwo sinzi barabihevye sizi yo bari okay reka tuve kuri ico kibazo ahama tubandanye uno siko turabona muri ibara tumwe turabona mu madami wawe tumwe turabona n'undi mwigeme akiri muto cyane yitwa Jande izina giwe sindi kuribona neza
yitwa Tonia ya tumwe turabonamwo n'abandi hari unundi mwigeme sinzi kubafata amazina cyane kubera ko je mba ndiko ndaraba ibikorwa kugira ngo benshi hariho bavava hariho ba Gentille abo bose n'abakinyi bashasha narimwe abakinyi James abakinyi benshi bro uno musukuza n'umukinyi ivyo wari umwitize ko hari igihe utabimusangaho cyane timing wari umwitizeho ugasanga uronse ibiruta ivyo wari umwitezeko urumva wazishobora kuronka ibiruta ivyo nari ndamwitezeko kenshi nkunda gusanga ahubwo bampomvya n'ivyo nari niteze ko nobabonako tuvuge yuko abufise ariko baraguhomvya no ndiko ndavugira ati abubu unya ntabo ndabona kuko urumva ndi bashasha bro birababaje gufata umuntu ukamuforomo ukamwigisha ukamugeza basi mukagezanya kure kandi kuvuga ko ari je ndamugeza kure mukafatanya urugendo basi ariko mu nyuma gahemuka mu guhemuka rero nako nawe sukundi uraza abakobwa amaze kubona ibihinda cyangwa amaze kubona iki abagiye usanga ubima aba diaspora na cyane bakunda guca ku basi diaspora kirazira guhuza umuntu n'uwundi ngo uri kuramira nk'umugurisha umuntu uzi ko ari umuntu muzima ameze neza noneho ufata mu diaspora afite ingeso mbi ugacuha umuntu mukinana agize ikibazo niho umva ko ubuzima bwawe uzobazwa reka mbwira aba diaspora rero byagoranye ko batora Tonia cyangwa bajya abandi ko arafise Facebook yiwe yitwa Ishimwe Jasiela Tonia nibagyandike bivugana n'ivyisi oya kandi yarakereye urubuga rwa Facebook ari izina riri kuri karubanda bisigura ko umuntu wese akiriya Facebook aba yigurisha no ariko ari abandi bantu babona azokwakira uwo akeneye none reka ndakubaza ikintu kimwe wakireye Facebook ugusaba ubugenzi ntumuhu ushaka umwimye ubugenzi ugerara kurondera uko yishakiye ntibikunda we wemerera uwo ushaka abazomwandikira rero abazorinda yemerera bazojana nabo nawe kumbure rega bajya abantu bagara barafise nabo babagara ntavyirabona cyo kintu umuntu wese agara nawe arafise umugara nawe arafise umugara niko bimeze mu buzima niko bimeze kandi umuntu wese afise nawe hari umuntu agara nawe hari abantu bagara iyo bura mugaje ungaye ko twaduhejeje c'est ça 65 contact bloqué y'abantu tutaho ivyumviro ha kandi nta mutima mu burimo kubera ko mba nikingiye byinshi desi mano rangiyoheye sana wabrose abantu 160 nabangaye ushobora kwibaza ati ngo ndi kukubesha bro none abantu wabroke iki oya hari umuntu usanga kandi harimwo 100 babakobwa cha barimwo 100 ntago babura ibaze wabrose abakobwa 100 singa 65 contact bro zirimo ngaha barazibo desi yes uko biri kose nibaza ko abige bamaze kuza na cyane neza na neza muri Inkinzo TV waruzi yuko ari byinshi bibazanye na cyane ariko muri we wavuga ati je igituma ndabazanye kugira dushore gukorana impano zaho kugira nshore kuzituza mbega uno munsi kubana nabo societe ni ikintu gikomeye cyane mubanye gute abigeme barumvikana hagati yabo ko usanga bitoroshe na cyane ko abantu badahuza cyane paraporo y'abahungu abigeme maranyingi hari gusanga guhuza umubano w'abakobwa urateye amakenga umuhungu nimba ubonye bari kumwe n'undi muhungu abo bantu n'abagenzi ni G burya nicoza kigwanya uwo muntu uwo muhungu wundi yogwana naco bagahangana agatuma yiruka ariko yari yahanganye ariko umwana w'umukobwa abonye undi mukobwa mugenzi we bamubunduye ariruka bisigura ngo ubugenzi bw'abakobwa ntiba buri seriye cyane hano umuntu yavuze ati hago yari ifite umukobwa wo hari ifite umuhungu kubera kugeza imbere ipine rigatoboka hageze kuyisunika umukobwa ayicara mu gusunika hageze gusunika iyo ari umukobwa muri kumwe yicaramwe avuga ngo sheri sunika ngunyemeze kuri John Cena kandi umva kabaye uno munsi uri kurakina filme ibara uri kumwe na madame wawe madame wagushika uno munsi bayaramaze kwiyakira akavuga ati umugabo wanje ndazi ivyo arimo ko ari filme naho yasoma umuntu naho namufatira hari yari gusomana ni muri filme nyene ari muri acting yamaze kwiyakira cyane hari akantu katara none utari muri action bibona yuko atari muri action ariko ari muri action arabona ko hari kamera bazi ko turi mu bikogo nico bro kubera ko babivanye nuko abantu batuvuga ni vyiza yuko ufata urugero ukavuga ati madame ko abantu batuvuga ngo twege turajya abana tugira iki
ingonda kujane murya mwuga ubone kungere dukora ubone ko ivyo bintu bavuga atari ivyo ubu nimbo bajya nawe bikazoshika bakazojya madame wawe kandi abirimo nibirire vraiment abemereye yarinze abemereye madame wawe yabemereye baririra baze bahonyore bro hari abantu benshi muri iki gihugu baca inyuma abagabo babo niyo babaye wa mbere kandi ntiwo mubuza ahubwo uramusengera no je ndakubwiye ivyo ndabwiye ati bani arinze abemerera akabaha umwanya madame wawe baze bihonyore bigi nibirire we ntacyo bizogutwara ndaguhe nimero oya nta nimero nkene none si hari umuntu azavuga ati ngo ugiye ufise umugore ngo urashobora ngo kumupima ngo kuburyo ngo atawunda ahonyoza mu kirenge hari igihe rero ugenda gupima bagaca bagihonyoramwo icyo kirenge uwo murima bagaca bawuhonyoramwo ariko ndashaka kumenya biramaze gushika madame wakakwikeka akakubwira ati wenda kwikeka urancama je yaramaze kubimbwira kandi byari ivyo wari wamuciye kenshi Desi byari ivyo bro wahise ufata umwanzuro wawe ntabihevye chip ndeship ufise gupira kwanditse ko Starboard ndeship isi yose namwe ntabonye abakobwa gusa tuge dupira numva makuru ngo duha abakobwa gusa none sho rega abahungu kandi rero ikintu gitangaje abantu dushora twebwe abahungu ndeship ijya mipira ngo yiha abakobwa bafite amabere manini acha kubitamo kugira nyene kugira ndeship igororoke kuko bafite uchibona abantu bafise cafeteria nini nyene niho sawa ariko ikintu gihari umva ndakubwira abahungu iyo uzanye business kugira ubone umuhungu mugenzi wawe aragushore si coroshe kandi n'umukobwa yazanye business kugira abone umukobwa mugenzi wawe aramushore si coroshe nico gituma ndiko ndaronka sometime abantu bayigura benshi n'abakobwa abahungu si benshi cyane kandi baragukunda shaje nkunda buri muntu wese kuri inosi deshi ya nta muntu numwe nanga nakubari okay turaja kuri kino kintu rero turabonye ifoto uri kumwe na Kersi ngo ni couple A couple B couple A uri kumwe na madame wawe couple B uri kumwe na Kersi Adnet couple C ni kuvuga icyingereza Icyongereza my brother how are you I'm fine you good I'm good okay how are you doing I'm doing well everything's good you feel okay yeah okay let me tell you something today couple C uri kumwe na Deshi couple C uri kumwe na Tonya Jasiera yeah sinza ayo mazina sinzi ko araye bavye bamwise nkaca nibuka dusubiye inyuma bwabo nakubwira ati uno munsi ari abantu bakinisha amafilme bimwe bihora bishikira kuri Abel bakavuga ati Abel ndiwawe ngo yarajyamanye na Ornera yarajyamanye na Fanny Lavine uno munsi abantu bacha bibaza ati madame wewe ni kawaida no wawe kuri Kersi nawe ntiti harababikwagirije cyane uno munsi kuri Tone naho bimeze gute ivyabaye kuri baje bakwagirije uno munsi nuna ko bashobora kubikwagiriza cyangwa ugasanga vya yaba Tonya yaba Kersi ibyo biyumvira sivyo ntibiraba kandi ntibizoba bajya n'aba sister man sister ari umuntu tuvuze sister cyashavura Atari cyaba batazotuma hari abantu bazotuma isi yacirimbuka nka Sodoma na Gomora ariko reka tuvyihoreye kubera ko ibintu twobizana hanga bamwe bazoterererwa Pampers kandi baraba bajya abantu bariho no man haraba pede mu Burundi babaho uramaze kubona umpede n'abapede ntibuzu uramaze kubona face to face nta mpede ndabona kuva mvuvu nawe wabonye baca ngaha mwibarabara arabo twigana kuri university muri Asiatique mupede none yebega ye nibara kazi kabaza kandi cyo ituma abantu bagize projet yo gukora mu Pampers muri iki gihe bariko barashorerwa cyane biteye ubwoba yego vraiment baguhidira no bo mu brand ambassador Pampers oya no tumamba brand ambassador wa Dodo Fashion urabona ko afite ibintu vyiza byose birashoboka so uno munsi filme ibara ni filme no buga yaje mu gihe mwari mufise yindi series mwari ko murashootinga uno munsi filme ibara ninde yanditse ni Joaquin Smith wenyene canke hari undi muntu yazanye ico gitekerezo ni wewe nyene yego vraiment ibara uko ari witeze ko ibara zo kurikiranwa ni kuri kurikiranwa canke biriko biraza kubera ko urazi igikorwa ca mbere ntigihita gihitinga babanza kukimenyera kubera ni series kuko ubonye episode ya 5 atarabona iya mbere aca yiruka kuja guhiga iya mbere kugira ngo azirabe neza ikigerageza yararangiye ikigerageza yaraheze gusa ku munsi aba season ya 3 nayo tuzoyiba wifuza kuyibandanya iyo ushize mu gisagara cya Bujumbura ikintu kiza kigusumbwa mu buzima bwawe n'igiki
iyo ngeze mu gisagara nabangora bakugora gute madamu urabawumva twagiye oya gura igitoro tugenda naha dushutinge tuvyumva mushutinge za hehe film cyane zazindi zibonwa n'Imana gusa uzi ko ari filme zibonwa n'Imana gusa izi ni nyinshi cyane nazo hariho filme z'ubusumwa zibonwa n'Imana gusa abantu biba kungene biba hariho filme z'ububeshi zibonwa n'Imana gusa Mr Bubeshi am the sabo hariho na filme za hariya cyaha gikomeye cyane cyo kwica cyose ni filme ibonwa n'Imana gusa Imana izo bitubwira ziriya nyene zingenza bakoresha umwanya birabira ubwo yavuze ngo arazi ngo n'iz'abashinwa zika filme n'iz'abahinde n'iz'abarabu z'abazungu zimbwa na filme urabona zimbwa zijyana je sindazira kubera ko atari guzanje imbwa zijya abantu zikabica ego vraiment aya ngo zibajya gute desi reka ari umunsi neza tugaruke muri bimwe bivugwa muri filme uno munsi benshi barashaka filme ziri professional bro hari abantu bakora amafilme ugasanga uyiteresharije ukayishira mu mashini ubuyi ndabazi bande bande uyiteresharije ukayishira mu mashini bamwe bafite amatiyayi tiyayi zishaje kandi na samasiga afite imodoka Sami yaguze imodoka ntavyumvise ako Sami ko atubwiye ko agiye hanze congratulations bro yatubwiye ko agiye hanze atagiye nigeze agenda hari abantu bazi baratubesha ngo wagiye hanze nigeze yuri indege yaragiye hari foto wabonye ari mu yaragiye no mu ndege ndazifise uri si ubu mu mwana w'umuntu Imana isigaye muhezagira mukabona ko mengo ni beze uko mwabaye gute oya hari umuntu avuga ngo aragiye kandi nanje fani ntiyatubeshe ngo umwana we ngo yaragiye Canada kandi ari Burundi ugafise benshi bewe igitega batatu gusa urabazi ariko yemera babiri muga jenzi batatu ariko nje nshaka kubaza ko abantu turi kuri bariko baradukurikira ko umugabo ashobora kwihakana umwana umugore yihakana umwana gute yamuciyemwe amubona nagwa harutwe nyene rugacamo Imana kubabarira hari umwigeme ryari twahuye ndamubaza Imana kubabarire bro umviriza banza wemere Imana kubabarire wakoze ikosa Iga n'urutwe gwiza runini uwo mwigeme namubwiye ati we waribarutse ngo umbwa je naribarutse ngo barankoze ngo nta rutwe ngo gwaciyemo ngo ndacari suki abazi ivyo bintu uvuze nibi hama bamuteye gute umutwe w'umwana ni boro desi ntago bitandukanye desi bro Imana kubabarire vraiment Imana izi kugira ejo hakimu dukoranye ikiganiro ni wabituma nsanga navuze nivyo ntovuga kwera nta kintu kintu binavuze je narakijije uno munsi reka tuvuga ati nuze mapepe yaririmbye gute warakoze mapepe sha muno wanje numva ngo barateresheje kiya kiganiro ngo bakira mu mafilme cyo mvuga ati rega abanyengozi n'abantu babaga ingozi turakundanye buriya ingozi n'abana beza nta buryarya ingozi turakundanye cyane kandi ingozi iyo hageze ugacishikira kwa Jeremy muri Sango Day Kasango Day ya mbere mwisupu mbega afite kunwa mwisupu y'inkoko uramaze kubona ikibiriti kasuku oya kandi wo kurondera nikizane none no cyo kibiriti kasuku je carazimpa nico bituma ubona iseri ibara imeze neza nakoranye no witwa Stanley kandi we ngo umuntu yitwa Harera umukire w'umwana murazi nanye turazinanya ariko ukuntu biriko biragenda ntabwo ari byiza Harera umukire w'umwana wawe ariko raba Starboy arumye ndumye ariko ndabayeho pe kandi abantu bose badwikirana bamenye ko je ntabayeho kubera ngo ni Star TV nta mafaranga turonka ya danje ni kugira turyohera abakozi bacu ntariyo cyane twashigikiye none ikintu gituma abantu biruka cyane muri iyi minsi turumye n'abantu bumvise ngo bagiye ngo muri Italy oya bagiye muri Croatia bakina handball bagiye muri Croatia ngo vyagenze gute bace banyika bari bumye none ndakubaze ko umuntu w'iki gihe agiye hanze acazimira
kuzimira barabipanga bikigi ikindi kintu sha bari kuvuga ngo Bface ko yasuye muri Australia kandi ngo atazogaruka iyo nkuru nayo wabonye kandi ngo Edison yayiposti yarazimi ngo Bface ndo nawe yazimi oya bavuze ko Bface ndo kwera yarafise visa ngo y'amezi 3 niko ndavyumva yasubiye ngo muri Australia ngo kugumayo ngo yagingira gupagasa kugira nawe abe ariko nawe usanga agenda nkabamo nawe warita ko bama Dubai babagiye mu biki bajya basa neza n'abakobwa beza cyane ne baradandaza abakobwa mubura ntago nzi baya badandaza iki oya kubera ko nzi abantu benshi baje kurangura Dubai nabo baradandaza haya ngo babadandaza iki wa telefone oya ntuvuze ko basa neza nyine ne baradandaza ubwiza ego umuntu aje ahantu heza nyine ari mwiza nyine hajya waho uruja kera utararonka n'udufaranga niho uje ubu ngo cye biravana ko maze kujya mu bihugu byinshi nkuru yumvise ko yagumye muri Australia kigumirayo nawe yazimira gute yo cavuga ko yazimi rega yozimira akazimira muri Australia Bface ubu kuzimira urabipanga nta bajournaliste ba RTN buzi bazimiye barazimiye ariko none yemera ko bazimiye kuzimira kwabo nibo babishatse nabagiye muri Italy nibo babishatse niko wenda kubaza Starboy ngo hariho batatu basigaye bajye batatu bagarutse umva ndakubwira igituma bagarutse bajye batatu urabazi babiri baravukana bafise visa yo muri Canada mama wabo ni yabo uwundi umwe agira asome igitabo ca medicine kuri university abo onye bataba bafise ivyo bintu wibaza ko twari kubabona ivyo niko vyagenze niko bimeze hari abasanzwe bifitiye visa kuba muri Canada ni sawa visa Canada fresh hari n'uwundi agomba gusoma cha medicine kuri university iyo myaka yose yize umva yo yifisha ubusa ga big brother reka gisome n'ubundi umukoca ntiyazimi umukoca yaragarutse ariko ngo hari n'abatimbo bazimi hari kera bavuze ingoma hari kera barazimi RTNB barazimi reka tuje kuri Bface on ofro tubanze tuvuge gatonye reka kiri ku bukene dufise muri iki gihe gusa umuntu ni wakena si igihugu gikena oya yamvuze abanyagihugu nyene ko bakenya bumye hakazimira abatimbo b'ingoma hakazimira abagiye gukina handball hagaca hazimira n'abajournaliste ba RTNB n'umuririmbyi Bface arazimiye warazimiye Bface on the floor mugabo hari gihe usanga yararonse visa yo kuba hariya muri Australia Bface akavuga ati reka je ngende kuba muri Australia dene nzoguma mbandanya nkora ibikogwa ndumurundi oye ko muziki biroroshe kuko uri umunyamahanga aho uri hose aho ugiye hose uzi yuko audio ubashobora no kwinyanyurira mu gihugu cyose wifuza kandi wayikoreye mu gihugu urimo ivyo urabizi birakunda na video birakunda cyane gose kandi biroroshe gose kandi umuziki w'u Burundi rimwe amahe cyane ni menshi Dramatina agafata kanoti yaragafashe yaragafata ntavyo nzi ntayo ndabona ushaka kuyabona gute na ndajyako ayawe ni bandi bamaze kuyajyaho je narayabahaye no barahantu ugiye ukavuga ati nimumpe ku mahera yaje akimba uhejeje kuvuga ngo umuntu yaguze iti yashaje hajya ngo ninde buri kajengena n'amaguru ako kantu mvuze kajengena n'amaguru iyo konta kuvise imodoka ni kugira abantu babone kufise imodoka iri hajya ngo wayishize iyi okay tubwire rero umuntu yaguze iti yashaje ninde n'umukomisiyoneri akora kuri King Star yego vraiment ndamuzi ega tunamusuhuza icyamamare Marikusi ari hose Imana imwubahe ariko se yaguze iti yayisha Imana yubahwe cyamamare urazi ko atunga simvuze Imana imwubahe ahubwo yubahwe cyamamare yubahwe arera yubahwe Stanley yubahwe Stanley rero ngeze ku kibiriti kasuku cyane numva navuga byinshi bro uramaze kubona ikibiriti sana nimero yiwe cyakira mu mazi inde kasuku reka ndaguheka nimero nimero yiwe ndamutelefone wowe uvuze ko akazi ararenze byumvira hanyene ko ararenze okay nego kuri WhatsApp merezi namba yiwe nego yimpereza Starboy the ship yeah the sea reka uno musi tuvuga ati iterambere rya filime na cyane ko hari abantu bakine filime ngozi benshi barahevye bari manukira kandi kumanuka kwabo kwatumye baca basubira inyuma turazi Dani ubu yarasubiye inyuma muri filime yarumye turazi nabandi arumye oya muri filime iraba mu telefone mwenye gasuku reka turabe Stanley gasuku
nariko no mukora ko n'igihombe rega naje ndumye muhamagara abakinyi ba filme benshi barateye imbere Ngozi bamaze gutera imbere Ngozi baca baramanuka ariko wagumye ukorera Ngozi cyane urateza imbere n'abanyengozi cyane kandi wagumye kwirikiranwa Ngozi ndetse nano mu gisagara ca Bujumbura ni giki wohanura abantu bashobora gukina filme Ngozi akabona ateye imbere Ngozi akibaza yuko amanutse Bujumbura ariho biba vyiza gusoma ariko je narakoze hose birakunda navuga ngo barazira aba filme zanje wo bahanura iki no bahanura yuko bogerageza gukora cyane bakigana strategy y'abantu bakunda kandi urashobora gukora vyiza ntibagukurikirana kandi ugasanga wakoze bibi babikurikiranye tubabwira iki rero bajya bagize bahindura inyifato kandi bakora ibintu birimo indero uno musi Joachim yabashigikira abanyengozi nkawe cyane mu rwego rwa film ndibaza ko bizi wamubona bashaginda bashigikira nk'abakomedie kandi abanyengozi bro je ndibaza wowe turabanye neza urazi ko atamubana mu bingira je mvise umukinyi nkundi Ngozi yitwa nde ucumubona ari muri solo ari no muri filme yawe yarakinyemwo inde hajya ngo bamwita gute Makanyaga ujya muhungu ndamufana vya danje Makanyaga ndakunda ukuntu akina aranshimisha bro mu gusozera ikiganiro yakwitavye oya ntari ko aritaba tora mu telefone ko yanje inzanise kuya nanze kuyitora tumuhamagare Kasuku tubaze duhamagare Kasuku tubabwire ivy'ikibiriti cya Kasuku okay ibara series yego irimo madame wa Joachim Smith ikabo irimo nabandi bigeme kuno munsi novuga yuko uri kura promoting kugira nabo bagere kure niba tashika wifuza ko bagira uzo bigenza gute bazoje kurima iki cyaborora ingurube ivyo byose n'imishinga ingurube narayoroye mani baca barayiroga yagumye igana uko yavutse uburimyi n'ubworozi ni ikintu ciza gishobora gufasha abarundi yego cyane naratunze ingurube yagumye ingana uko yavutse barayiroze ikubita amezi 6 ingana uko yavutse navuze ati je ndabihevye byo gutonya ingurube bayiti gikuri igihanga shabarankoreye yari gikuri niyakura yari uruzingo afure mu kuyidandaza ukuntu nababwiye abantu bayiguze ati ingurube ni ikivuka oh my god the sheep ati ni ikivuka kumbi kubisa amezi 6 yaraburiye irashaje bro ranjoyisa Jackie mu gusozera kino kigaro twakizanye kugira ba bantu bagukunda bari kuri Star TV bagende gukurikirana ibara series ibara series ica kuri Inkinzo TV kandi twifuza yuko igeraho wifuza kugera suko se urakoze cyane Musa ni iki kigose abakunzi ba Star TV kuno munsi ubwo kuza kubakora icambere nuko boza bakadukurikirana bagashigikira ivy'iwacu ni vyiza cyane ko bamenya filme ya Jetri bazi niyo mu Rundi wabo bakamenya filme ya Barambo bazi biwabo yego cyane hama tutabikora neza mukadukosora mukaduhanura ariko mudashize isoni Starboy nta muntu arakubuza ati kino kintu je sindagikunda ariko akakivuga mu bushira soni ugasanga bikubwiye nabi bariho birababaje kandi wowe ufise utuntu gumuvuga ugamera wavuze iti ayishaje ugumuvuga utuntu dushiramo hajya buriya nyene ti yayi ntaza kurara kino kiganiro nyene ti yayi mvuge Prague ngo babuze mu mahera yo guhemba tugeze muri R na K imodoka zishashe ubo baguze yo kumubiri gakiri ku mutwe waje usanga nyene yarayiguza carayibika mu nzu ikagumirisha basangira cyakomeye wewe ko waguze ingurube baca barayiroga ikiburuzingo wabahenda gute nababwiye ati ntikivuka iracyari nshasha kumbe irashaje none ntiwumva na watubwira ni shasha ariko hari abandi numvise wagumye uvuga ati ngo bagura amamodoka ngo batagira amafaranga yo guhemba abakinyi umukinyi ugasanga ngo yaje gushutinga yambaye ikamba mbiri yahetse mu ngodo hatari nk'amafaranga ahubwo harimo ugwembe harahiye yego vrem ari umuntu yaririmbye indirimbo ati bigore binini bimara isosi mu isafuriya ariko tugore duto tumara kanoti mu ngodo bari bashatse kuvuga iki wajya ngo binini bikunda gufungura ariko duto ngo tugufasha desi sheep ivyo bintu babizi
niko ndavyumva utugore ngo duto duto utumara inoti mu ngodo abagore binini binini isosi mu safuriya ni indirimbo ya Lucky arafise impamvu yabivuze kumbure yarahuye n'ibigore binini bigamurira isosi agahora duto tumurira ingodo je nta numwe ndahura muri abo. Okay, mu gusozera tubwirika abakozi ba Star TV hama twigire mu bindi kwera ko twayaze byinshi babanze bakore subscribe na cyane durashaka kwizihumbi 50 kuri Star TV 50. ya tuzokora fete je nzotumira abafana banje bose baze durira ahantu ndabagurira akantu ya hama ndanababwira genda kuri Inkinzo TV mugire subscribe muce muri aba film series yitwa Ibara irikira kinwa kandi meze neza cyane muzosanga umugore wanje bwite tuzosanga umugore wawe bwite abahabara ninde ni Tony nabajya bandi bige muri film ariko ni muri film ariko no musingo hari intambara ngo Tony ngo ashobora kuba yahagaritse ubugira film ngo kwera ko ngo hari ibintu babonye bidasa neza waba mugufatiye ko byagenze gute turi kuvyumva mu biki ndabizi bamufatiye ko mu biki ndabizi turi kumva ko hari umukinya ashobora kubuzwa umwanya n'umwanya gukina muri film ya ntaco ndabizi ko hago ntohoreza ayo makuru nanje yame ndayaguhe urayaza ahubwo uri gutinya nta makuru mfise syavuzwe nande ndikuvyumva nyene gahoro gahoro bica nande uri kubivuga wabivuze se ukabitubwira byose muri comment ndikumuhamagara kugira vyumve navyandike yes Joachim Smith reka ndagushimire cyane kumwanya shwe kuduhereza ikiganiro bagitaho ukuntu twayaze turabantu turi kuyaga twumva nyene turi open twumva nyene two kuyugurura kugira tuyage nyene ikiganiro kiryohe nta muntu twakubise nta muntu twabwiye nabi twavuze amakuru menshi atandukanye bifese ndofro ko yaburiwe irengero muri Australia n'ibindi bitandukanye uravugamo Kenze n'abandi batandukanye rwego rwa filme twavuze byinshi bitandukanye abaguze iki n'abaguze TI ishaje nawe waguze ingurube ishaje naguze ingurube cyangwa mpamvuga ko idashaje kumba ishaje none ninde yayiroze kuvuze ngo abanyagango gihanga sha aba bakobwa beza mbwa bankoreye none Savoy tukamarire ko iyo ngurube wayiguze gute jewe natunze ingurube ndavuga ati zino ngurube ngira ndazitunge zizobe nyinshi amafaranga nzogurisha zino ngurube nzogura muri kamera kuca gukwa umwigeme ariko umwigeme avuye mu ngurube mu ngubure ndavuga ati je ni nadandaza izi ngurube zanje nzabona amafaranga yo gukwa umwigeme kwera ko nta mafaranga mfise ndakenye yumye ndi muri babandi bumye nimba ari umuntu yumvise ko no bandi ko ndagira umugambi mwiza yuko nokwa akavuga ati je sinkene yo kuwukwa nkene uzokwegere mu nzu yaciye aroga ya ngurube ni yakora tuzezere ariko barankoreye ko sha umuntu ashaka ko nkwegera mu nzu ntakoye ni Savoy irongoro urashaje ishaje bayibage nige narabagwa sindasaza Nazatubia arashaje ujya gutakara basanze. Yes, thank you so much mwese kwa Star TV. I'm Star Body Ship, Mr. Recorder. Cha uyu muntu kumenga Mr. Recorder, Mr. Meet Kimararungu, Love in Town ububeshi ibyo nigana bisha kuri Star TV. Reka ndagushimira cyane ku mwanya washe kuduhereza. Urakoze cyane Star Boy. Thank you. The Ship. Bagire subscribe. Iri disponible. Bayigure. Abanyengozi ni banshorere. Bayigure. Ni banshorere vrema. Bayigure. Kandi na Jeremy nashaka ko anshorera agapira ka Star Boy. Urakanya vyojyoha abakinyi ba cinema batanga gukinana imipira yanditse ko The Ship. Ibazi. Gushigikira. Umunyamakuru wa mbere atanga gukoresha ibigana abakinyi ba film. Ni The Ship. No ndarindiye kugashimwe nimba ari uzobutanga sinze nkabuta. Abandi bariko barabutanga ubu ntibari bwakine film igihe nabikora. Rero ntibaza akamaro kanje. Niba barakaguhaye. Rega abatanga ubu. Hari umaze guha agashimwe. Abariko barabutanga ubu. Oya hari wakaguhaye. Ndenda kubwira igituma batariko babumva. Abariko babutanga ubu baje muri film general bikoze ubwa mbere batanzi. Urumva ubu ngubu ntago banze nico gituma. Gusa barakuzi kuri The Ship. Baranzi nyene. Ariko bagaca bakwima agashimwe. Ni bagende bagure TI charge. Thank you so much mari bayizagire cyane. Shut up.